Ikibazo canje ni iki ni ikihe kintu hanura abantu bari mu rukundo cane cane uhereye ku ngeso yawe ufise canke ku batipe bagenda ufatiye ku ngeso yawe ufise icambere je nohanura baje ku bajene nkanje bafise ingeso Hello bakunzi ba Burundi Flex TV murabe ikaze kandi mu kiganiro cacu ca Relax Time n'umutwe kumwe n'aba artiste mu kanya baza kwivuga amazina batubwenje basanzwe bakora kuri micro ni Rinka Carmen inyuma ni Lionel Gift amuka butaragira subscribe please uyikore like and share reka tubahe ikaze karibu tutangure kuri iriya sali murakomeye so je nitwa Chris muri izina rya amazina nawe n'abavyeyi nindi kumana safe Dance Latine bakonyita Starboy hama ivyo nkora ni kwigisha gutamba Dance Latine ego Bonje nitwa Linka ku mazina y'ikirundi nitwa Mvukiyinka nkaba ndi umumannequin wonganye mu Burundi wanyu nanje banyita Shenguruko Fils Amo amazina nahawe n'abavyeyi izina nihaye ni Holy nkaba ndi umumannequin nkaba ndi umustilist also a fashion designer nkasubira kandi nkaba n'umu bartender muri Pacha ndayiregeje mu Fort Gaël amazina yanje ndi umunyamudeli mugabo asho ni byinshi ubundi ndi umututeretu niko nabivuga ego Okay, murahawe ikaze cyane hama tudatevye ka utangwire kuri Chris ama Dance Latine. Mbega Chris ama Dance Latine yaje ngaha gute? Niwe wabizanye canke ari umuntu yabigusigiye? Ubu bukura muri agence yitwa gute? Bon, Dance Latine mu Burundi sije nayizanye duhereye kuri salsa shako nisigura byose cyangwa mvuge. Okay, Dance Latine mu Burundi sije nayizanye kuko nanje nivyo nyigishijwe salsa no vuga ati mu Burundi yazanye n'umuntu yitwa Gringo niwe yazanye salsa nga mu Burundi nawe yatama muri Nobleza ni club ya kera atanguva muri 2006 hama nanje niyo nigiyemo salsa hama mu nyuma ndagira Kizomba hama Kizomba professional yo hanze ubunye nkabani fise club yiwanje yitwa Buja Keys niyo nigishiriza mugenda mubona ibiho bitandukanye kuri Buja Keys Hama yaje gari wayitanguye gari yo Buja Keys yatanguye le 27 mars muri 2019 niyo yatanguye ubunye igiye ukwiza imyaka ibiri ego turavye muri société yacu amasalsa surtout Kizomba ukuntu bazitamba nos parents nos très chers parents ukuntu bazibona baravuga yuko ari ibintu biri un peu vulgaire sivyo vulgaire dako mumbaye jisho ndagusavye uvyumva biri vulgaire none iyo nka wewe Dance Latine canke salsa canke Kizomba isiguriki byuma turabona nk'aba drama arasiguruka ugati nk'ama art dessin urashobora kwibona ugati umuntu yagombye kwerekana iki wewe nka Kizomba canke salsa ubu ugomba kwerekana iki bon Dance Latine kugira abavyeyi bacu canke abadukuriye kugira bibone kumengo ni ibintu babona nk'indi image par exemple jewe ndashaka kuvuga abandi bashaka kubibona ngo bijya bintu babibona mumengo ni bishego ku bandi bantu mugabo mbabare nyimba nayivuze nabi gusa niko abandi bantu bakunda kubivuga gusa ibyo byose byagenda bivanye nuko bajye abantu baza kuvyiga inyifato yabo par exemple ndashaka kuvuga ati hari umuntu ashobora kuza kwiga dance asizi wabo asezeye mu vyo yavuga ati umuvyeyi wanje je ndagusezeye ngiye kwiga gutamba hama mukanya ugacumubona ntiyagiye gutamba bijya bintu yaciye ajya mu zindi nzira ziwiwe kandi umuvyeyi wiwe yasize amusize yuko agiye gutamba rero undi muntu ntiyamubona muri iyo nzira akamurira ku muvyeyi wiwe umuvyeyi wose yavuga ati umwana wanje yakwingeso mbi ayikuye kuri bajye bahungu bamwigisha gutamba niyo we yakwiyongeso kandi iyo ngeso umva si yatwebwe ni umwana wiwe abasanzwe afishe mbega salsa idegajiki niko muratamba salsa idegajiki udashobora kubona reka ndashobora kubona nka dessin nkavuga ati muri iyi dessin harimo
pain harimo umubabaro kuntu yicavye ntabwo salsa muko muratamba idegaje iki ça montre quoi turavuga ati nk'indirimbo danse traditionnelle yerekana umuco w'ikirundi est-ce que salsa nayo yerekana danse ya quel pays origine yayo hama muri ko murayitambino muba mugomba kudegaje iki c'est quoi genre en profondeur. So salsa ni danse y'aba Espanyol n'aba Brazilien niyo zavuye. Kizomba nayo ni danse y'abirabure yavuye Angola niyo yavuse. Hama twe ngaha mu Burundi kugira twigishe ivyo bintu nuko bikundwa byakunzwe n'abantu bino bavuga ati pourquoi pas na twino tutambi danse kandi yoroshe. Hama natwe ide no kwipartager kandi mundi mwanya danse ni nka sport hariya danse bayikura mu bintu vya sport kubera nanu tuyigishiriza ni mu masale do sport. Hama rero natwe ino tukayipartager ku bandi so forme ya sport nk'izindi mugabo danse ni kindi kintu mundi mwanya nko mu rubanza abantu baba bakeneye kuryoherwa danse nyine ko muratamba icambere uburyohe bwa danse latine ni ikintu kiguhuza n'undi mutazinanye kubera ko dutamba danse latine singa kujya kwa danse moderne datagiranye choreography n'intotambana danse naho yoba danse latine naho yoba ari umuntu avuye hanze aje nga mu Burundi ashaka gutambana kubera iki amapaba zike namwe nta nakimwe gihinduka byose ni ibintu bimwe kandi birasa nico gituma usanga rero danse latine iryoshe kubera iki upartager n'undi muntu mutazinanye mugapartager range icambere muri ko muratamba kandi muraryoherwa peut-être urumva acazi ikintu gitwa plaisir muri danse ni plaisir urumva ukibagira ndashaka kuvugira ati naho ufise ideni ry'umuntu uragibagira ko mukaye kuratamba danse latine. Okay, merci beaucoup. Hama nko bitubwiye salsa ni nka plaisir ni mama ya plaisir kandi bayikora nka sport ego burakoze cyane. Hama linka namwe muri umumanike muri agence yahe? Jendi muri agence modèle. Yatanguriyemo ko mengo modèle je vuba. Bon, ego je vuba niyo natanguriyemo ya. Okay, bisigura ngo ubigiyemo vuba canke n'ibintu wamye uri indépendante utagira agence vu ubonye modèle ico vuga ati je me lance muri yo. Bon, en fait umuntu mu bisanzwe kugira ube mu mannequin ça dépend de toi. Ni kintu kiba kiri muri wewe gusa hariho ugiye gishika umwanya ukagera ukavuga ati ngira ni lance muri kino kintu. So avant ntaja mu modèle muri je au fond moi c'était mannequin bivanye n'ukuntu ubona ngana nyene umva nyene fushibona nawe hama nyene bon nabikunda muri je navuga ati nagegeza kuraba abandi comment bakora ingene bagerageza kubyinjira bon moi si j'ai essayé donc kubyilansamwo hama ndabijamo bon naciye ntangura n'umudeli wambwa ufanyene cyubyumva nawe wakanspiye ubwatsi mu mannequin nkunda kuraba amafoto nkumbumengo no mwigira ko cana amaze gutera imbere ni nk'uwaye. Bon c'était princesse Esther Kamatari. Okay, wino nyene ni murundi kazi niwe uvuga ati niwe muyidole wawe. Ouais. Hama mbega ubikora nka passion sape canke bimeze gute? Yo mana yanje c'est ma vie. Ça c'est ma vie donc negezo kubikora nk'ubuzima bw'iwanje c'est quelque chose que j'aime donc umva ni kintu nyene c'est pas comment ngeno gisigura nubwo batokupe ya donc c'est bon yo no quick money bon yo aja abo mutondi kwagusa ego haba ni siki konti tubyumva nyene kwagusa bivuga ati ni kwagusa umunye wose yawe nyumva zo muyifana basi amahera we amahera ari amahera birakoreka ego hama namye Holly shenguru kwa fisamo ego mwavuze mutwibutse twumvise mwavuze byinshi ya ndumu mannequin mugabo pa mannequin wa runway ndumu mannequin photo voilà c'est ça hama ngasubira kandi nkaba stylist mu fashion designer also no bartender ya ngahi wacu mu Burundi ya nkorera kuri social media cyane ugashima ku mannequin ugashima kwirasa muri iyo secteur mwe ya art y'aba artiste ibiki byakujemo est-ce que utaza ku artiste sinzi kabisa ya ni ibintu natanguye nkiri umwana nkiri muto cyane kubera ko abavyeyi bariko baratera inkuru za kera tukira abana ngene twahitumeze bambwira ko nakunda gutebeza gusobeka
gusobeka n'umusentire ngo ni ibintu vya mbere nakundaga kandi nkiri muto nkiciga muri gardien umenga ya ngo iyo ntashaka kuja kwiga narafata umusentire nkawunyegeza kure kubera ko sinashobora kugenda ku ishure ntashize ku musentire ntasobetse ntameze fresh ya aho byatanguriye ivyo nyene wakuriyemo muri wewe yego hama holi omengo ntihenze hariyo evenement iheruka kuba iteguwe n'umuringa ya mengo ntihenze mengo wari mu bayi prepare nimba atari we wari yaratetse ba ego muringa twarakoranye twarakorana nabo n'umu organisateur kubera ko nyene mfise show imwe n'organije rumva bifuza kwibandanya ya biraryoshe beka isukora birapeya bimeze gute uravye no mu Burundi peut-être n'ahandi ubona ibintu vya styliste ibintu vya nk'ivyo ukorera ngo bigeze hehe niki cohinduka nko mu Burundi niki buhanura abandi ba artiste bakora muri ivyo bintu ukora kuko turazi ko atobari wewe nyene ho barabandi niki bo bahanura niki boterera muri iyo secteur bon nyene hari aho twavuye hari naho dushitse hari niyo tuko turaje urumva ingene mbere vyari bimeze siko n'ubu bimeze hari aho tugeze gusa ikintu no terera nk'iciyumviro ni unity, that's all, unity, cause bavuga ngo l'unité fait la force, l'union fait la force. Nico gusa dukunda ivy'iwacu tuve mu byo gukunda amamarke cyane. Urashobora kuba ukora impuzu zo ngaho iwanyu made in Burundi, mugabo ukaba ufise nk'izindi mpuzu ngaho ku ruhande aga t-shirt ka polo ka Tommy, umuntu akaza akaraba ico wewe wakoze kiri made in Burundi, umubwiye prix akavuga ati swat ari nk'ikintu wakoze nke mu gitenga akavuga ati cya gitenge cyo kuri kote bunone kigura amahera kubera iki kugura amahera, mugabo ntiyumviriye umwanya ide wagize kugira ukore iyo mpuzu, umwanya wafashe uri kurayikora uri kuracapa ugira iki, umutayeri yayikoze ibyo byose ntavyashira mu gaciro, witabona like waragitoye mpuzu shiramanika ngaho, mugabo kaca prefera kugura iki polo. Iyo wakoze umubwiye ko ari 25 ni menshi, agiye kuri polo 30 iyo ndayigura. Tuve mu gukunda ivyo hanze dukunde ivyo wacu kandi dushigikaranire. Merci beaucoup amakuru akora yo batara yose ufise. Niyo uvuga ati je mo base cyane ndi gaha ndipasha cyane muri ivyo ukuntu yeje gusigura umengo uri kuri pasha cyane mu kuba umustiliste, est-ce que ivya mannequinat by'ifoto byo bimeze gute? Wo maze kwaparesa ku mafoto amwami, wo maze kwaparesa ku majono amwami bimeze gute? Ni cyo nyene navuze natanguye mvuga ko unity. Parce que iyo umuntu akunda ikintu and then ntaronke platform zomuhati nivyo bintu vyiwawe reka tugutestinge turabe if you can cyangwa if you can't. Nivyo ngivyo unity nico kibura gusa. Ati l'union fait la force. Aba barundi tunadukunda ivyiwacu, made in Burundi twaye duteze imbere abastiliste bacu. Ego murakoze cyane fils. Hama tuwe mu forna Fort Kalibuganda. Ukibutsa kandi uri mu king video, uri mu mannequin, uri mu politana mu bisanzwe. Ego nuko nabivuga. Hama niki wovuga kuba mu king video, est-ce que biyumvise gute? Ugiye ugambe uja muri video, niki cyagutumye wumva umengo uja muri iyo video? Ku bisanzwe mu mwaka niyo wakoriyo nshingano, niyo gahunda nari mfise navuga nti ifo ko mwaka nkora kuko urabona ama clip video abarakunda gushuramwa abantu bagaperforminga, mugabo ubudikana nakazi kaba models nakazi kaba mannequin kugira ubu mu king video kugira performing biraryoshe en fait ifo kurekerana akazi. Rero hari benshi bajamo from nowhere, urumva ugasakwa ko turabagana cyangwa arazinanye n'umuntu agira kore video cyangwa umu director aca drama direct or nakazi kiwacu. Mugabo byasabye ingufu, byasabye ko babona yuko umumoda agiyemo hari challenge bahari shusho yindi byerekana. Nibaza ko ukaraba dufate nka ijya ya Natasha Labamba na Barnaba
aba modo nibo baperforminze muri rya clip nibaza ko harabaye impinduka uko baperformance ko abandi bari guperformingamo faso bavyitwayemwo amaluke donc uravye ama clip novuga menshi ubonye kandi bavyitwayemwo neza abaririmbyi bubu ko barabonye ko aba models bafise partie nini uravye bafize bose muri ni yomba umva uravye ama clip urabona ko bayagira neza ni menshi za nyampinga zose zaba with designer ni ibintu byabyo biriko biraza rero je byatumye vuga ntereka ndavyiruka inyuma na jewe ndabijemo byangereje kure wamaze kwa Paris amavideo kandi umuririmbyi yuhe kugira dushobore natwe kuza kuraba sha wallahi ni menshi ngire nka zitatu abastar batandukanye nka batatu Double J kiriko ndagufasha voilà Double J kiriko bajya nyene ego muya indirimbo yabo ya Nopfa Binua Mawe ya MB Data Areta Aglay niwe nipfuza harimo indirimbo yitwa Akadance bambabarire sinibuka waririmbye natwa n'umuhungu n'umukobwa mugabo abona uri mu kazi ugenda performing just duza Natasha bose mugasije je nyene ndi umuhungu mugari n'abakobwa ba performing ma clip menshi ba models mbega baje kugutora bagukuye muri agence canke bagusanze uri independent baciye kuri we nyene canke barinze gusaba agence ba en fait novuga nti ndi muri agence yes mugabo mu gutora ndi mu modeli nkorana no mu mamilo ngaho ubona mu gutora hari igihe bisaba ko bakoresha rezo sociaux dima urumva cyo ati luki isura ndayikeneye cyangwa kabasanzwe akuzi cyangwa kaje no muri agence kurondeza mugaje hanini barandondeye ku giti cyanje mubwira Natasha umva yamagaye agence yose okay haba tutakwinjiriye mbega abaririmbyi ibyo mwavuganye wagiye nka mankina uvuga ati bon c'est bon ko ngiye kwaparisa mi video canke barakumotive baguhaye akanote est-ce que aba king video kuva bigiyemo ubona bahembwa neza canke nivyo bintu byacu byo mu Burundi ubona akazi kose n'uko karagayite surtout n'ivyo byanyu vya mankina canke ku mu video king abona umengo ugiye kumuba c'est simple est-ce que ibyo mwavuganye canke uravye ayo baguhaye nayo dukeneye kumenya ko basarishije I know hamwe utayavuze ubona bingana koko no kuba mu king video ariyo kwakira canke barakwiye guhindura ba ni sinobesha biracari down cyane nga mu Burundi biri down urumva ni ibintu nakubwiye ko byasabye ko tubemeza mu Burundi ni batoma bose Sorry gato ni question yabajijwe boss wacu urambaje gute ati est-ce que pour video king biratana yo bakuha birajanye cyangwa banetse ko byamenye kuno bimeze icambere abantu mu artiste aguhamagaye uri kurumva boss wanje kugira par exemple tuvuge question king video ego cambere iko dupresenter Jeni nakoze beautiful ya Sadbina Medi njye ko ndambishuje mu dada ndakora na Jamini nari nakwimuzu naratamvye kandi iyindi maze gukorana ya gospel ya Mejosh nari king video principal apane byo kuvanga kwera je ngura ku gatwe kiwanje ama indi nayo ndiko ndakora vuba iyindi tuherutse gukora ni ya Sadbina MT number 1 iyindi nayo ni Andimwag izosohoka vuba nindi ni ya Vivi idosoka muri semene nyene kandi hamibindi navyo n'amabanga y'abaririmbyi umva sino yavuga izindi tumaze kugira na ma project menshi mugabo ntarasohoka tumaze kuvuga hama kino nashaka kuvuga ati cereke ngo kuno bari haba king video kuno baturiya kiri umwe wese arafise agaciro kiri umwe wese arafise quality yiwe na kiri umwe wese arafise look yiwe muri clip kandi kendi naco kugira umuririmbyi aguhamagare muri clip aguha marare jeje twomenya biravana n'umuririmbyi n'ubujya afise arabamwe ushobora no kumukorera par service nundi muntu ushobora kumukorera akuriya mugabo ikintu cyo umaze gukorera umuririmbyi par service oya ntavyo ndakora gusa icyambere urara ntiyakujyana gwa karorero boss wanje Chris Brown uramuzi nku aguhamagaye agugiye ati cyesha kurengana muri clip yanje uwo musaba mahera ndakwishura arinza pave na kundondera na mahera amashera
nakubyaje question kense N'amahera. aguhamagaye akubwira ati je nshaka ndagutije muri clip yanyu mugabo n'amahera ndaguha wovyemera wovyanga Ba ofete nawe ntiyo bivuga muri yo faso bivuze ko byabamaze gutera imbere cyane kuko ikintu ariko ndakubwira wewe wewe tu wiu no yabana kukwespeka Erega na uvuga no ari respect na uvuga wi ari respect mugabo mwishaka wiu comparaison de gens erega ahanye hari atape tudashobora gusimba ego je façon ariko ndabivuga nko kubisanzwe sinzi ko ntahuye neza ino si question y'amafaranga ni question ya mindset mindset ntuvuge ngo ntiba kenye bro kuko umaze gupavana ko uja kuri stage ugaperforming ugakutusha amayamba ya 2000 3000 4000 nashaka bari 800000 nyene hari ndashaka ko wanzu urindire ndakubwire sose ikono je ndabibona umaze gupavana ko buhembwa ayo mahera urumva dushake dufata ari 400000 nimenye ukuntu managing akazi uri kurakora kuko uvuze ngo nakoranye n'abana hari abastare benshi bageze ku level mugasi bose bakora ama clip menshi basoma n'abandagroundi bariko barasohoka byose ni mu mutwe we n'ukuntu managing ibintu rero navuze en general mu Burundi niyo mpamvu rubona n'abajene benshi baba artiste udushaka kubirabe ashaka gutera imbere umengo arashaka gusohoka kwanza mu Burundi kugira bamubonere hari acaza zimbyino nivyo nako ndavuga wewe nimba guhemba menshi uri umwe muri benshi ahubwo wewe ahubwo mu kuvuga wari kutubwira bakabanga ukoresha kuko je siningagira mparire ngo bahemba guca ahubwo mu Burundi bo kuguruka gute kugira biyumve urazi umuntu y'umuhaneza akora ibintu byiza mu Burundi hari tala nyinshi mugabo araryamye kwavuga ati na amahera nirigo umunsi yose ndiko ndakora cenja kunywa amata juste mu hamahera amata na déplacement wowe nimba baguhura hiriyo mugabo mu Burundi arazi neza ko atari uko bimeze kuri bose agomba kwishura kuri ico kibazo kuvuga ati ngo baguhembe menshi canke baguhembe make icambere na mbere kugira ku ntango kwanza intango y'ikintu iragoye kugira umuntu aguhamagare aba yakwizeye hama kuri ndasubiye inyuma gato kuri question yanje nakubagije ivuga ati nk'uko Chris Brown yaguhamagaye ahubwo ati shaka kurengana muri clip yanje wo kwemera canke wo kwanga je kuri jewe icambere Chris Brown kwanza bamagaye notangara ngati kubera iki jewe icambere ugacuraba eske aka kazi nzoba ngiye gukorana na Chris Brown niyihe intérêt kazoba kanzaniye uri kurumva icya kabiri ugacuraba Chris Brown arabwa n'abantu bangana gute uri kurumva ikintu cyama kitwishe twebwe ni kwa kuntu twebwe abantu apana ku question King V turayigarwa ko mu nyuma mvuze muri rusange kubona ikintu cyama kitwishe dushaka kwaguka hakiri kare tutarakora ibikorwa mbega Chris tutaragira kuri segura umaze kuja mu video menshi ne video umaze kuja bavuga ati bampaye menshi aya mbere abwo amaze kwakira naya nta muri ivyo tukazi je umuntu wombera amaze lebo yambe maze kundi amarare menshi sinavuga nabi ni Empire bagwaye nkangana clip ya mbere difference kwera ubwa mbere yo ayo bampa vraiment ntiyatari gusa bo ubwa mbere turavugisha ukuri aho kwera ma clip ya mbere 2018 ari kibamba vraiment aho sino bihakana kwera ni ibintu byabaye gusa bo ya mbere jana Jamina atakubesha namagoye n'umuzungu yitwa Elix ujya mu cameraman clip ya mbere nafashe 200 ya Empire. Okay, donc uvuga ati mu ndavugisha ukuri. Empire ni gusumba izindi. Oya, simvuze ngo ipeya gusumba izindi, mvuze ayo bampaye jewe menshi. Niyo watangiye kuma valere. Okay. Murani yanje. Aho hari umwaka wajyana. Muri na Jamini yiheze yinani nyene yi fin 2019 niyo clip ya mbere yashanaronsa kanotiga ku Evre. Hama niki kintu numva wotekera abaririmbyi bakenera aba video king cyaba kuri video. Nkaho umaze kuja muri nyinshi maze uvuga ati ndamaze gukenura aka kantu biba byiza bahinduye gucanye icya mbere arabaririmbyi bamwe usanga baguhamagaye aca kubwira ni uzo kwiyambika ibyo iyo case sinzi icyo kibazo vraiment barabagisubiremo ibyo sivyo ukereye umuntu icya mbere nta gym murihira kuko arabantu bakeneye ko abantu baja muri gym gym urumva umuntu arisopa akaja muri gym kugira iki abavize forme nziza muri clip yawe itagase rero ugaca usanga umuririmbyi yaguhamagaye yakubwira ati ngo uzokwimenya ngo uzokwiyambika ibyo nibibaho ndashobora par exemple urashobora kuvuga style ngo iyi image niyo kuri plage ugaca usanga nambaye jeans usanga urakumfaka ngo uyu King video ni wahe uzambaye jeans muri plage erega niyo style nari naso mbwa wewe
wewe ni uvuga ati amasene yanje naya ilifo kunyambika bivaye n'ukuntu wateguye amasene yawe ego hama kuvyerekeye amadanse latine wigisha nikiye kintu wobwira abakunzi ba Burundi Flex TV kuvyo biyumvira mbe gukorera hehe bakuronde bagushaka gukura hehe jewe nigisha muri club yitwa Buja Keys hama ma repetition kwa twagira kuri Luxa Plaza nigishiza kuri Luxa Plaza hamwe no kuri CCF kuri FB ngaba nkirisha n'ama animation de danse ama soirée latine ndakuyagirisha amabara atandukanye ibirori bitandukanye byose ndakuvyita izina ni danse sociale kuri arena ni chaque samedi kuri 19h30 gushika 23h ama safe non chaque lundi PM guera 18h30 kugeza ama 22h Buja Keys ni kubera icyambere naravye amazina atandukanye hari bamwe bita Burundian dancers abandi bita Manoblers urumva ayo mazina ugiye kuyaraba icyambere donc si izina uvuga ati ni izina riri kuri rusange Buja Keys ni izina rya club iri club ni imwe yonyene apana muri rusange kuko nashobora kwita Burundian dancer muri bwinshi ni Burundian dancers yego nuko cyane hama linka nawe kuvyerekeye mankina imyaka imazemwo watubwiye ko ari patient donc si ça paye pas we ça va none niki kintu maze kubona ati mankina yino ndavye no hanze iracari kure mborume ngo twokora guca niki kintu wohanura iyo secteur ya mankina ino mu Burundi nga mu Burundi ngageje ngize comparaison yo nga mu Burundi no hanze no kuringa mu Burundi yo turi hasi cyane kuko kanshi abashi babijamo juste kugira bamenyekane kugira babonwe like nduman kyonga umva ifoto yanje yaransama uravyumva hari abamanike baba bari social socializing begera abantu like nk'abamanike ni ibintu byinshi ino tubijamo tutazi ivyo tugiyemo tuzi gusa ko ari ni benshi amanike urashobora kumuzana ngaha amaze guperforminga mu ma stage menshi ukamubaza ati mankina mbega bavuze modeling wumviki acha kubwira nisu gutambuka none kuri runway no nituzi harabuze gusa nka novuga nka nk'ishuri harabuze umuntu yotanguza nk'ishure hama akabigisha what to do modeling ni iki mu bisanzwe nkuko nawe hari amadansa menshi mugabo yahisemo salsa yabigiyemo kubera ko abizi na kizomba byose nabigisha byose ari okay no mu trainer ndagutahura ifo ko tuja mu bintu tuzi ivyo tugiyemo apana ngo twese tujemo ugasanga ne muri agence ntiba bitandukanye bavuga ati abamanike nabasho ye kuri runway aba nabo kwifotoguza aba nabo byose tubishira hamwe ntituzi gutandukanya ego mbega ariko rufite ikindi wongereza ko canke byakwiye bivuze byose ego bakunzi ba Burundi Flex TV ntimwagiye bwa subscribe like and share ku kino kiganiro twari kumwe n'aba artiste mu secteur hatandukanye mu bya danse mu mankina muri stylist no kuba umu video king hama ikindi kintu ushaka kubaza uyu mu stylist ni kihe kintu maze kuri no mu Burundi cyo hinduka nkuko batongo tubwira ngo union fait la force watubwiye n'ama challenge uvuga ati prix ino bisanga biba bigoye kuri abakunda ibintu biva hanze so nkawe wendi so urafise abandi ba styliste bino mu Burundi maze kuvugana ni kihe kintu uvuga ati à part union fait la force quoi ni kihe kintu uswa kongereza ko mu guhanura cyangwa kubwira surtout les Barundi kugira abashoye kuvyumva ni ivyo navuze nyene gitangura ni gushigikira ivy'iwacu gukunda ivy'iwacu ibikorewe iwacu ifo guha agaciro osi umuntu wabikoze l'idée yakoze kugira abashe kugera kuri ico kintu nkuko kuri logo y'igihugu cyacu ni unity progress and work unity work and progress dutera imbere hari unité hari amajambere hari n'ibikorwa ego mbega abakeneye kubona ama œuvre yawe artiste son œuvre we nkawe holi bo gukura he bo bibonera he ufise platform korera ko cha ndafise nani my platform iri kuri online ni holi ama brand kandi sinkora ngo manike cyangwa mbiki ibintu muzoze kugura je nkora par commande
ya si nivyo vyishura nivyo bikora mbega na n'ingoga. prix zawe zirabarda umuntu ashobora kuza prix yiteze ntaba ari umurengera vie economie no mu Burundi uri kuribaza kuri prix uriraba cyangwa uraraba na economie kuko ntidusange tuze kubazana ibintu bikomeye gose nini gabasha yubatswe ingana usange angana mahero ucumubwira ngo ni yacu ndindi zina tubaha ivyo ya misi tubirekere abantu bangana bafise amagufa nkaya nyene mashiki bayabona babirekere twebwe mugabo ntibabi mu byuti indi zina mugabo ntimuba bite ngo nabamisi oya hari wibone neno Ndashobora kukunganira ngaho gatoya. Modeling, it's an industry. Nkuko music, it's an industry. If it's a hip hop, if it's a R&B, if it's a solo, right? If it's a jazz, if it's a blues, if it's a nani imice myinshi. Uravyumva hari abamanke baba bari socializing begera abantu like nk'abamanke ni ibintu byinshi tubijamo tutazi ivyo tugiyemo tuzi gusa ko ari ni benshi abamanke urashobora kumuzana ngaha amaze guperforminga mu ma stage menshi ukamubaza ati mankina mbega bavuze modeling wumva iki acha kubwira nisugutambuka none kuri runway no nituzi harabuze gusa novuga nk'ishuri ya harabuze umuntu yotanguza nk'ishure hama akabigisha what to do. Modeling ni iki mu bisanzwe ya nkuko nawe hari amadansa menshi mugabo we yahisemo salsa yabigiyemo kubera ko abizi na kizomba byose nabigisha byose ari okay ya no trainer ndagutahura ya ifoko tuja mu bintu tuzi ivyo tugiyemo apana ngo twese tujemo ugasanga ne muri agence ntiba bitandukanye bavuga ati abamanke nabasho ye kuri runway aba nabo kwifoto gusa aba nabo byose tubishira hamwe ntituzi gutandukanya. Ego bakunzi ba Burundi Flex TV ntimwibagiwe ga subscribe like and share kuri kino kiganiro twari kumwe n'aba artistes mu secteur hatandukanye mu bya dance mu mankina muri stylist no kuba umu video king hama ikindi kintu ushaka kubaza uyu mu stylist ni kihe kintu maze kuri no mu Burundi cyo hinduka nkuko batango tubwira ngo union fait la force watubwiye n'ama challenge uvuga ati prix bisanga biba bigoye kuri abakunda ibintu biva hanze so nkawe wendi so urafise abandi ba stylist bino mu Burundi maze kuvugana ni kihe kintu uvuga ati à part union fait la force quoi ni kihe kintu usaba kongereza ko mu guhanura cyangwa mu kubwira surtout les Barundi kugira bashoye kuvyumva nivyo navuze nyene gitangura ni gushigikira ivy'iwacu gukunda ivy'iwacu ibikorewe iwacu ifo guha agaciro osi umuntu wabikoze l'idée yakoze kugira abashe kugera kuri ico kintu ya nkuko kuri logo y'igihugu cyacu ni unity progress and work unity work and progress dutera imbere hari unité hari amajambere hari n'ibikorwa ego mbega abakeneye kubona ama œuvre yawe artiste son œuvre we nkawe holibo gukura hebo bibonera he ufise platform korera ko cyane ya ndafise nani my platform iri kuri online ni hori ama brand ya kandi sinkora ngo manike cyangwa mbiki ibintu muzoze kugura je nkora par commande ya sinivyo vyishura nivyo bikora n'ingoga mbega na prix zawe zirabarda umuntu ashobora kuza prix yiteze ntaba ari umurengera vie economie no mu Burundi uri kuribaza kuri prix uriraba cyangwa uraraba na economie kuko ntidusange tuze kubazana ibintu bikomeye gose turetse kugendera kuri economie y'igihugu abarundi barafise amahera arahari mu gihugu cyacu gusa ni kwa kudakunda ivy'iwacu ya amahera si kibazo byose byagenda neza ya ego hama namwe mafo niteke mu mbega bagukeneye nk'ubundi musanga kubonye no munsi yakoye ibiryo kipe yo gukura he yo kuyadresa ku buringa canke yo kuzera wewe modeli mugabo ndanabasaba gukurikirana ama page y'abantu hari aba jeune benshi bariko barakora hari abantu benshi bariko barakora rero hagufata ko yakufise video ucuhamagara abagenzi bawe bose ijya place yari wayigenewe so ari wewe wese zo guperforminga ko uko biri kose natwe twabivuze gusiga ikuru ni love kumvikana gukorabora
kuko wiyumvise kuri umupro umengo nta mpamvu yo guhanuza canke ngo uvuge ati ndakeneye ujya mu muntu umengo inubaye umupro umengo birakugora kuvugisha undi muntu umengo nta muntu wakagombye kuvugisha umengo nakurondera rero biragoye aho par contre monde turimo ya tuza kuri sociable kugira uhuze n'abantu bose uri umurteteza guhuza n'abantu bose nta bupro ntaki kuko ujya urashobora kuba umupro mugaje hari capacity mfise odafise ikintu ushobora gukora muri ico kintu cawe ugatera imbere rero dukundane tumenye ko hari akazi turimo apana uza ku vy'ubwana mu mutwe mindset bikenewe cyane bisaba ubwenge bwinshi ego murakoze cyane hama tugeze kuri etape ya nyuma ya relax time hamuza kwishura ibibazo sérieusement si vyatari sivyo hamwe mwese turamuha siho ego hama muragira babiri uko murabana c'est bon ego amareka ego urabaza Chris hama Link arabaza Holly hama murabazanye ku muzo hamwe abazanyije hama reka dutangure kuri Linka okay murashobora kibaza bon ikibazo cya mbere yambarije ufise aba ex bangahe okay no ubibaza kwishura okay ufise aba ex bangahe Okay. Just 4. Bane gusa. Mwaba ex ni kiye kintu ubakumburira ko kiruta uwo muri kumwe akukore. Kibaze cyane kibaze ndacyumvira. Mwaba ex ni kiye kintu ubakumburira ko kiruta uwo muri kumwe agukorera. First of all, ex bisigura expired or exit. So ex no ex. Iyo uri kumwe n'umuntu you don't remember because no ex. Yeah. Wibuka gusa you make ukora izindi memories n'umuntu muri kumwe nawe. Mubeshe vugisha ukuri. Yeah. Navugisha dukuri. Okay, base atwara. Nise kumubaza. Sorry gato. Asha, aho usagiye kure arazi kubivuga je ndabizi. Ko gusa uwo bahorana yarakunda kuzigiza ariko arateka. Uwo bari kumubunye ntakizigiza. Avugisha ukuri. None niba biheze. Okay. Oya gusa nyene nibijya bavuga ngo good memories never die. Yeah, that's it. Aha. Kuki abantu baja mu rukundo kandi ata mugambi bafise wo kugira mariage. Kubera iki? Kituma bijamo nyene ni byaye nitwa turavuga kare hari abantu bita mu bintu bataba nyene bari muri mood ya donc babashushe nyene bafise ibintu byabo ya ubushagari. Ndewe wewe woba uri mwabo bantu sindimwo. Voilà. Ikibazo canje ni iki? Nikihe kintu hanura abantu bari mu rukundo cyane uhereye ku ngeso yawe ufise canke ku batipe bagenza wobahanura iki ufatiye ku ngeso yawe ufise? Icyambere je no hanura baje kubajene nkanje bafise ingeso nk'iyiwawe. Bafise ingeso nk'iyiwanje mugabo yanje ntayo bazi. Ore yakuza barizira umukobwa 100%. Icyambere kuri jewe ingeso yanje mfise atakubeshe je nizera umukobwa yo turi kumwe agiye sinizera ndabahanuye kutoza barizira 100% kuko bo regreta ari ngoga. Kibazo cyanje rero nuko turazi kuri umuntu kandi ukunze ni kihe kintu kibanga utofu bwiye umukobwa muri en couple? Bon, franchement quand ndakubwiza ukuri je nkunze nta banga mafise ku muntu. Ndaguha confiance totale. Urumva ni ucukina hole yo kwijua kuko confiance uyitakaje urumva plus ndaguhaye yose ni nkuko ushobora gutakara. Ikibazo nacyo bize neza uvuga ati vugisha ukuri ati jikiwe kiru kibagano by'uvuga turi en couple no mugira ati je kera naura nisoba ko mugabo usinga cisoba biba biheze. Ikibazo gira kabiri iyaba
iyaba wahinduye ibintu ku mukobwa wohinduye iki? iyaba wahinduye umukobwa iyaba wahinduye ibintu ku mukobwa wohinduye ibiki? iyaba mfise kapito yo guhindura ikintu ku mukobwa sha kuri kw'Imana biragoye ico kintu kuko uko biri kose nohindura ikintu ntakunda kuri we. Oya none icari cyo cyose je ntabankunda no kubihindura. Erega umuntu ukunda umukunda ibintu byiza ntumukundira ibyiza gusa. Abakobwa en général qui bitabankira niki ugati shoboye kubahindura ikintu nohinduye. Ba ikintu nohindura ku mukobwa yabishoboka. Nohindura kudakunda utuntu twiza ko turatuma bahungu turivamo justement ba nibaza ko direct ngabo icyo aragicuritse ikibazo canje yagicuritse kandi si vyiza gumushurika ibibazo vyanje. Iyo abahinduye umukobwa icambere kuri je no hindura makeup na mukorogo ubwo benshi baratubesha ari gusa hano dumone ku ifoto kabana n'umuzungu mugiye guruka gisanga no muyapani no ico kintu vemo toto piscine agwa imapu ni kuri piscine handi ego wone original nivyo. Ego bakuzi ba Burundi Flex TV turabashimiye hama mu kiganiro twari kumwe n'aba artistes mu secteur hatandukanye mu ba danse latine ukeneye kumenya vya salsa kizomba orondera Chris amakorera kuri wo musanga samedi kuri arena lundi kuri CCF hamukeneye kuba mannequin murashaka yadressa kuri link hamukeneye kumenya ibitandukanye ibyo saba mbega no biki na mannequin murashaka yadressa kuri link hama ivyerekeye stylist ni kuri IG batubwiye ngo ni Holy Ama brand. Okay murashaka kumusanga kuri IG hama vyerekeye ku video king ibirenze ivyo ko ari mu Politano mwosanga Montfort kuri page mbega page yawe yitwa gute kuri FB canke platform ni Montfort MG. Okay yitwa Montfort MG hama mwakoze kubana natwe ntimwibagirwe subscribe like and share kuri micro yari Rinka Carmen kuri camera yari Lionel Gift. Ciao.